ibanga rirahera kuvuga umutima ugenda bwitonzi umutima utagira amajambo menshi azameza wazanya amajambere aba wiganze ramba micombero president micombero cyasaba yuko hambavu ya Burundi bwacu barimba ku idarapo n'indirimbo ya Ndirabika iyo ndirimbo mazameza baciye batangura kuza barayiririmba ku idarapo. Ndirabika Augustin rero ari mu ba muziki ba mbere bakoze umuziki w'ikirundi ijya orchestre ya mbere barikoranye na ba Ngabo Leonce yitwa Akeza Mutima. Ndirabika icambere no bibutsa ndetse ko ari umuririmvyi jewe twarakoranye kera kuri permanence ya Gerard bari n'umuririmvyi yitwa Belix akagumye mwananje bagumako nawe njya mwananje gatamugoye. BTV Burundi presents B News. B News. B News. Espoir turaguha ikaze muri BTV. Ndabaramukije Sports na DJ Rafa ndaramukije nawe ko adukurikirana bose kuri BTV. Umeze neza? Ni mundu turashima. Sangwa intaye yo kwikukira. Yego na cyane tunayipurize n'abarundi bose ko adukurikirana. Imyaka 58 Burundi bumaze bronze intaye ni ikintu gikomeye cyane cyerekana yuko igihugu cyacu uno munsi ari igihugu gifise iteka n'ijambo makungu. Ego Espoir turazi ko uri umusigwa wa papa wawe yitwa umuririmvyi akaba yarabaye n'umumenyesha makuru yitwa Augustin Ndirabika. Urashaka kutubwira gatoyi mu buzima bwiwe wibutsa abatamuzi n'uturirimbo yoba yaramenyekaniye? Ndirabika ni umuririmvyi w'umurundi yatangiye kuririmba mu myaka ya kera. Navuga yuko yatangiye kuririmba mbere kuva kiri muto ni navyo yize. Ababizi hari ishuri ryarigezweho cyane ico gihe cyigisha umuziki, ishuri ry'Imutumba yarahize mbere aranahigisha mu nyuma, hanyuma asubira iwabo mu Ruyigi, niho yavuka. Hanyuma kandi rero niho yatangiye no kuririmbira, mbere abari naho atangura neza na neza kugomwa n'umukuru w'igihugu w'ico gihe, president Micombero arabona yuko uyu Ndirabika yarasingabirana idasanzwe, aravuga ati uyu muntu afise ingabirana idasanzwe rero kubw'ivyo reka turabukuntu dushobora kumurungika gukarisha ubwenge muri ivyo bintu akagira icamari igihugu. Niho yacagenda rero gukarisha ubwenge mu gihugu c'Uburusiya, ariga ibijanye n'umuziki mbere n'ivyo gukunda igihugu, acagaruka rero akorera mu biro bikuru vy'umugambwe Iprona, umugambwe wari usanzwe mbere ari nawo wari urongoye igihugu, ari nawo wonyene wari uhari. No kuvuga umugambwe niwo wari igihugu, no kuvuga yuko rero umukuru w'igihugu amurungitse yaciye agira icamariye yaba umugambwe w'abadasigana Iprona eka mbere n'igihugu yakomokamo. Hanyuma rero atangura kuzarandika indirimbo nyinshi zayagize igihugu. Hanyuma mu nyuma rero niho yavuye atangura no kuririmba n'izindi ndirimbo zitandukanye. Turabona imisi yose uko umwaka utashe nimwe mwamwa muri ko muriruka mu nteguro zo kwibuka cyane nyakwigendera mutama wanyu, ariko ivyo tuzi nuko yaririmbiye umugambwe Iprona ico gihe n'igihugu muri rusangi. Izo nzego zose ntaco bafasha kugira ngo bakora ikintu kizora kimwibuka, kuko tubona ubikora umengani ku gatwe kawe. Nta kindi kintu izo nzego zigufasha kugira ngo kizobe nk'ikintu c'icibutso ntibagirana na cyane nabo nyine bakabishiramo inguvu? Ubwa mbere bavuga bati n'Imana ifasha ubifashije, no kuvuga nico gituma twebwe tugira intambwe ya mbere, kuko uno munsi nababwira yuko turavye imyaka yaciye hariho mbere na benshi batazi wari babanza kumumenya bakamenya ivyo yakoze, hanyuma nuko bagashobora no kugira rero ico bafashije mbwa babanje kumenya uwari we, kuko hariho mbere yabigihugu ya umugambwe no munsi uko agenda imyaka agenda arazurungana rushasha. Nibaza rero yuko ari naco gituma tufata no mwanya tukaza tukibutsa mbega Ndirabika yakoze iki, yakora iki gihugu mu bijanye n'imico n'akaranga mbere no gukunda igihugu. Ego urashaka kugira ko wibutsa uturirimbo twaba twaramenyekanye cyane kugira
abantu batari bamuzi bamumenye kumbure bari bazi gusa indirimbo ziwe. Nariko ndavuga rero yuko Ndirabika ubwa mbere yatangiye kuririmba muri iyo myaka agitangura kugomwa n'umukuru w'igihugu, akaririmbo ka mbere katumye umukuru w'igihugu amukunda na karirimbo kitwa Maza Meza. Abantu benshi muga bico gihe mu myaka ya 70 na gatatu na kane na gatanu wanashima mbere ku ntwaro yose ya Micombero. Iyo ndirimbo President Micombero yaciye asaba yuko hambavu ya Burundi bwacu barimba ku idarapo n'indirimbo ya Ndirabika. Iyo ndirimbo Maza Meza baciye batangura kuza barayiririmba ku idarapo. Ndaza kuyibahereza. Ni indirimbo imaze imyaka myinshi. Urashaka kuyicishako? Je nayo nzi cyane, ariko Maza Meza wazanye amajambere nabawiganze ramba Micombero. Utundi twamenyekanye n'utwahi? Izindi rero mu nyuma yaciye atangura kuririmba ni hamwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1976 yaciye atanguza. Nibaza yuko mumaze kuvyisomera mu gitabo cha Musenyeri Yusino Baransananikiye, igitabo yanditse avuga kahise ku muziki. Aravuga yuko Ndirabika ariwe yatanguje umuziki bita classique mu Burundi. Niwe yatanguje umuziki. Kiriya gitabo kitwa Dorinanga ala guitare classique, no kuvuga niwe yatanguje umuziki w'igitari tuva mu ndonongo w'igitari. No kuvuga rero yuko umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1976 yaciye ashinga Orchestre Nationale ya mbere. Niwe yaciye atangura gukorera hamwe rero n'abandi, atangura gukorana n'abitwa ba Shungura Pancras, abitwa ba Kirundo Gerard, abitwa ba Leonce Ngabo, baca batangura gukorana indirimbo rero bari kumwe muri orchestre. Inyuma rero atangura kuririmba nawe ku gato kiwe nka Ndirabika. Indirimbo rero zaho zaramenyekanye cyane nka Mwana nje nunanigwe, nakakarimbo numvise muririmba erega dawo rumugabo. Turavye akaririmbo nyene Mwana nje nunanigwe fasha ibanga rirabirwa ubuzima subufina akagumye mwana nje bagumako nawe ujya mwana nje gatamugoye. Akarimbo yoba yagakwiye kuri wowe Espoir, mbe uri umwana wa kangahe? Mwarakunda guhabwa impanuro cyane? Kira noneho je ndi umwana wa nyuma. Kira noneho iyo ndirimbo yaririmbye atari mwaravuka. Nta numwe yari bwavuke. Ariko wumvise ari igitera avuga ati ngo gira amahoro ugira umugisha. Ego uno mwaka turabona ko mengo hariho ihinduka. mu myindi myaka twabona icegera c'umukuru w'icambere c'umukuru Gaston Sindimwo agira vyisha muvuze ko, ariko uno mwaka turabona ko arabaririmbyi Ngabo Leonce hamwe na Africa Nova. Reka ahubwo dutumira amategato tumvirize ico bamuvugako. Mwaramutse. Ndirabika icambere no bibutsa ndetse ko ari umuririmvyi. Jewe twarakoranye kera kuri permanence ya Gerard, bari bakita permanence ya Gerard, jeunesse révolutionnaire wa Gasore. Ari hajya bita kumugumya muri iminsi. Hajya twarakoranye ko twari muri departement imwe bita culture et art. Twarakoranye rero hafi imyaka 2. Bon, Ndirabika ndibwa rwa mbere duhura. Aveje nagiye gukora muri permanence muri 75. Bari bajije novuga kunshimira kuri ENS kuko namye ndirimba. Hanyuma kuri ENS bavuga ati nta muntu yoririmba yiga university. Ama ico gengira Imana nshansaba akazi, barampa akazi kuri permanence ya Gerard. Mugana imaze kumenya mu ndirimbo ziwe yagize mbere zaho murazi zimwe za Maza Meza wazanya amajambere, Maza Meza ari Micombero, hariyo muza iyo niwe yayigize. Yego harimo za gumye umutima barundi bintwari mbo n'izindi nyinshi. Hama rero ngiye yosanga eka yarakomeye gose, niwe yanima n'ivya badiridiri kera babita ba pionnier. Umva tumaze kumenyana ngiye rero yari amatavya y'amavuta rero twace dukorana amadufashanya no mu vyumviro. 75 niho nava kuri ENS njanja gukora muri permanence ya Gerard. Urumva rero jewe nari chef wa service ya culture et art. Hanyuma we yari principalement yara composa indirimbo cyane donc no gutegura ibintu vy'ama animation aho Gerard hose yagenda niwe yabitegura. Umva yari no muri logistique.
hanyuma rero indirimbo urumva barimba bakurikije novuga iminsi mikuru y'igihugu yabaho impano yiwe ya mbere ko ari kurimba nta kintu novuga no kuri kose igihe cyose asanga ariko arakompoza aririmba mbere n'igihe yajafa iwabo hariya muri za Ruyigi aruko yari yatonye no kubera indirimbo yaririmba sinibuka neza ugwatumye abamuzani Bujumbura mugabo baciye mu affecta aho kuri permanence aho majambo makeya yuko umushinga ntaye Ndirabika Augustin je nagiye kumumenya igihe tuviriye muri Kenya mu 78 aho nasanze ari umuntu yarajejwe amabanga akomeye mu mugambwe iprona niwe yatwara abapionnier twaramubona igihe habaye nk'imisi mikuru nka le 1er juillet igihe tukwikukira ku Burundi arongoye abapionnier ariko no mu nyuma nagenda mubona aza ku radio kuza gufatisha indirimbo ziwe zo bakorana na Shungura Pancras ariko nagiye rero ku bumugenzi wiwe mu nyuma gato kuko yari umuntu yakunda abamiziki cyane mu bisanzwe je nkimubona sinari nzi yuko yari umumiziki ariko mu nyuma nawe bimenye ko ari abambwiye ko yari mu bakoze orchestre ya mbere yaciye ihindukamwo na orchestre nationale ijya orchestre ya mbere bayikoranye na Ngabo Leonce yitwa Akeza Mutima nkaba rero na cyane je na mukunda cyane kubera kuko yari umuntu akunda umuziki cyane umuziki w'ikirundi ni naco gituma ndamusha mu bamiziki ba mbere bakoze umuzika w'u Burundi. Ndirabika Augustin rero ari mu bamiziki ba mbere bakoze umuziki w'ikirundi mugabo bakoresha ibyuma byo hanze nk'amagitari n'iki na cyane tubimenyera cyane tubibonera ku muziki bavuze bari mu Keza muri orchestre Keza Mutima. Abantu bashobora gutanga inkuru mvaho ni nk'abo bakoranye nabo batagisigaye ari benshi. Umuntu nka Ngabo Leonce barakoranye arazi ukuntu batanguye kuza bavuza umuziki bagafata ujya mu diho w'ikirundi dusanzwe tuzi bakawushira mu muziki nyene ugezweho modern. Natwe nibyo twagiye dukurikira kuko iyo tugize nk'indirimbo zirimo mu maritme y'ikirundi nka kujya kw'amayaya kujya kw'imitsibo tugenda dukurikira ibyo bakoze nabo mu by'ukuri abatanguye umuziki moderne urimo indirimbo z'ikirundi kandi zivugijwe muri ritme y'ikirundi usanga imidiho ari ikirundi nibajya ba Ndirabika nawe yarakoranye n'abandi ariko Ndirabika yarakomeye cyane kuko yari umuntu yagira amatexte meza amajambo meza. Turumvise na cyane ivyo bamuvuga ko nka Ngabo Leonce hamwe na Africa Nova murumva ko bacanye byinshi muri orchestre nationale no mu composition. Urabona neza yuko yari umwanditsi mwiza yarandikira benshi abo nabo tuzi ngira ngo ariyo nabandi tutazi. Tware rero sinzi ko arakasuni karugi akajambo mbega hari urubanza mbega murashira amashugwe ku natemwa yiwe mbega biba biherenga nyene ku radio no ku mateleviziyo bimeze gute mu mwaka uza naho mu bitegura gute mbega uno mwaka hari akarusho paraporo y'umwaka uheze? Uhego ku mwaka ugenda uragenda tugenda turakora bishasha ariko bavuga yuko uyu mwaka bitatworoheye cyane kubera kuko urara ko wari umwaka w'amatora hanyuma ubasanga rero na twebwe muri tunaturiya turiko turirukanga akanya nikaboneka kaniniya harabaye n'ikibazo turabura habaye ibibazo byinshi imbere bya corona bigora niyo mu
nyakubahwa mwariko muravuga yahora agira icyo avuze cyane nawe yari mu bindi bikorwa yari mu bikorwa byinshi ariko nibaza ko nabo mumvise yuko bavuze ibintu bikomeye cyane byerekana ubutwari. Ikindi nacyo nagira nsozerere ko rero nuko nobibutsa yuko nko mu ndwi imwe tuzoshobora kubazanira indirimbo hano kuri BTV, indirimbo iriko irasubirwamo na n'umuririmvyi yitwa Belix, akaba indirimbo ya Ndirabika yitwa Marie Chantal. Iyo ndirimbo rero akaba ayikorana na Masterland mu ndwi imwe, tukazoshobora kwishikana hano kuri BTV abantu bagashobora kuyibona. Hanyuma kandi turasaba yuko abaririmbyi b'intwari bagize ico bafashije igihugu nka Ndirabika bo nkamwe bw'abamenyesha makuru cyane cyane na BTV tushimira cyane ya Midorezi Jambo, muza murasura mukaza murabibutsa ugwaruka guno munsi kugira ngo bagire ico babigiye ko yaba baririmbyi yabugwaruka mumva ko impanuro zirimo ari nyinshi zifasha kugira ugwaruka ruronkira akarorero kuri abo bantu babitangiye imbere. Nukuvuga muri kano kanya uzoshaka gusubira mu indirimbo ya Ndirabika yo bigenza gute ko tumvise yuko Belix we yamaze kwibikora? Belix nuko twayaze nundi yo bikenera tukayaga nta kibazo. Espoir turabashimiye cyane na cyane kubona amashoye kuduha akajyo kugira ngo muze kuvuga ibiri ku mutima na cyane kubijanye niyibukwa ya nyakwigendera Augustin Ndirabika, umwe mu baririmbyi b'ibihangange twa dufise mu gihugu cacu. Ego ndabashimiye cyane, nshimiye cyane BTV, nshimiye nabo bose bakwa dukuri. BTV Burundi presents B News. B News.